ari ubumwe hari abantu bavuga ngo umugabo wanje yafashe ku nguvu kumenga ni joke kumenga ni ibintu bitari byo alors que akenshi abagore mu rugo barafatwa ku nguvu n'abagabo babo nakuze bambwira uku mais des fois imibiri iratrahisa abantu ugasanga uwo mukobwa uramukunda cyane gose et des fois quand tu aimes une personne c'est normal que ushaka kumva uko umenga uramushaka yetu n'ibindi byinshi mais c'est là où haza kuba ikibazo abahungu imibiri yabo antukira turakurusha y'abakobwa iragoye cyane gose kandi iranabatrahisa tellement des fois baratakaza contrôle ugasanga ufite ama conviction yiwawe ufite ibintu iwawe ufite nawe uvuga ati ndamukunda uko kandi ndamwubaha nzorindira gushaka tugire mariage mais hagera uvuga ati njewe biransengira mfe ebana ncamfa mort avane igihe cyose yabaye izo conversation ibi bari passage cye muri filme yose je canke débat ka podcast aba psychologue n'ibiki bakira amakouple igihe cyose urasanta kumenga umukobwa canke umudamu nta capta quel point ku mugabo sex ari ibintu birenze sex ari ibintu birenze rimwe tugaca tugenda rero aho tugiye tuje tusubira inyuma rero tuje mu bantu basenga hoho Shwega n'umunyabyaha umugabo wanje n'umunyabyaha komansa mwanya wose nibiki rero kubera iyo communication darumva duhereye imuhira sexualité ntimuvuge nibanga nta ntuze iki duhereye he na kimwe kivugwa yuko abantu bagira mariage hama bashitse par exemple akaba ari mbere umugore adekuvura igitsina cy'umugabo agasanga afite igitsina gifise amasayizi arenze nibimacinga ko mu bitigeze binavugwa kumbe peut-être hariho ama pratique kubera kwa muganga bizwe gusaga hariho ama pratique kwa muganga ngo rero wewe izina cyangene kingana hariho inzu uburyo kunuku ubundi nawe umuhungu yakuze mwirigara bamubwira ko igitsina ciwe ko ari kinini genre menga na mamiliyari datunze bana ikintu nk'ivyo umunsi tugira mariage je natahuye ko muri wawe wumpaye icyo cyo kumpa utabishatse cyangwa utabishatse navyo byatanguye kwa kangaye ni kuvuga cyakenerwa communication nenda kubaze ugize nkaje uhaye umubiri wawe umugabo wa ntacu umuhaye ako umubiri ndawuhevye umuhaye ko imwemu yawe wayihaye Yesu kandi nawe imwatacho yoyikonze umuhaye umubiri umuhaye ushaka kuturuhisha ndagusubije ijambo umuhaye abandi muratebwa murantera ubwonda barankumenga mwabaye iki rero mudukora kino gana bino bigana kugira ngo ibintu bigabanuke abandi baramubwira ibiganiro barakwakiriye mu Burundi cyane ndakwakiriye baranyakiriye bo nyakira mu gatoci let's go Shangwe na vigeregere tunampokea CEO ze bosi mwenyewe Nagenda kukariye no Nukiri gora ndevre mukubiswa shaka kurira urana ko natevye Mumfashe twakira umugenzi wacu inshuti yacu abantu Beyozi yaragarutse Beyozi yaragarutse Inde yabwiye ko mfite ubuzima buri mu Burundi Kilo zadi waragarutse mugano kuri ndabizi ko ngira deviye vraiment ujahe sizi ko mukindi kiganiro mwabivuze ko gato fete urumva abantu benshi bambajije juste ukigenda ngo sinone nanje nkaba ndabizi neza kuzogaruka hama nkabwira ntayazogaruka hama bakabona ko ndishira kuzogaruka je ngo wazogaruka ni azogaruka mbonye nabakangutse ngo azogaruka ndavuga nti reka ndaje ndicenzo iri mu batsi tabaze kuri kuzogaruka ko abantu bagiye kuzogaruka bagakanguka none ko ikintari kugaruka ahubwo mu mbangana babaza ko ikintari kugaruka bon nibaza ko abantu bagana bagaruka ari abantu bafite imigambi yo kuja kuba hanze canke abantu bavuga ati je mbona ubuzima bwanje mu mahanga je ndabona ubuzima bwanje mu mahanga kandi nabo ndabivuga inshuro nyinshi kibazo nuko tuvuga ibintu batwemere naje navyemeje ko maze kumva incuro maze kuvuga nti je nababwira ati je ubuzima bwanje uryoshe ndi mu Burundi je suis toujours heureuse na mafise anxiety ngiye hanze buri gihe mfashe indege nkaja mu kindi gihugu namangira naba ari ngaha mu Rwanda hafi canke he mafise anxiety mugabo buri iyo ndingiye ntaje ngaha muhira c'est vrai ngaha turagira ingwara nyinshi z'ibitoro z'ibiki navyo nzi mugabo sinzi hariho ikundi hari kirere kiri ntazi nama numva yongeze nga je dis pour moi je dis pas vous pour vous mwebwe sinzi mugabo jewe n'igihe ngaruka nurutse indege numvise umenga nari ndushe mugabo numvise umenga
ndabaye release no mega stress iravuye mu rumengo wow like I'm home. Ndakubaza ikintu nagize Constance nziko wayigize nawe cyane abandi bayigize wabandanije akazi nko kumenga uri baproduce ibiganiro nk'ivyo ruproducer nyene mu gihe haba iki wagiye ubizi. Reka ndakubwira ikintu kimwe nagiye le 6 ndakora le 7 muri concert chanda le 8 chandakora kandi Gavlog Redemption Voice hari dimanche lundi chankora my journey ya ambassadeur mardi chankora ikiganiro cha DJ Mick urumva narusha kurusha ukuntu mpora nduhanda ingano yani kuvyo nabonye ngaha nivyo mbona mu mutwe utavutse byinshi nabyo nakoreye mu Faransa ivyo nakoreye mbe uramuzi ndamuzi sinzi mpamvu nice nimba ko mwamuzi naye turaziranye twekine nice nimba ko nakatavyambwira nawe ntavyambwiye nawe ntavyambwiye bombe ngagara ikisi hewe nukuri yaba wagiye na bwa butunzi bwa butunzi ajya mu nzu uravyigene byari bona uko nyene ntari silver ko wagize vacances canke wagiye ku kazi yaba mwajanye n'abana bawe babiri mukaba muri kumwe haje sha sinzi ngena ariko baha banderereje nkagaruka nizo narambwira abantu ngo bambwira ngo guma ngaha ngo ikiye ko baragerageza kunsigura munsigurira ibiki je ndo munakuze nzokunya 30 mu mwaka uza sigura ngo ndafise kwifatira amasho asima kangu uze kunyinfluence kugira ngo kintu numva ko ari cyo cyiza je ndazi ko ndacari mu antuka ntiharagera kunja kuba hanze ndacari ngaha rero mwavuga ati mwebwe rero kuma mumva muko nasigura ureme bizuku droit yo kwivuza sinzi kwiga ngenzo bazanira abapeshi mu barere hama je nsubiriye muravyemeye sawa ndabaretse yabutwa mu bare arafu mimenye udi hapa hewe karibu mu gatoci rero thank you agatoci gice cy'umwaka twaragejeje yego we prestation ndakunywera amazi cheers to us twirabi abantu kandi basigaye bayikunda bariko barayimenyera muriko muramenyera ko tuvuga ibintu ngaha isi on ose dire ibintu mutinya kuvuga mu mazu ya mutinya kuvugira mu bwi azarani kwa Kiswahili ahabona kumugaragaro mama okay nacho kazima mwabitahuye kuko mwabitahuye aha turavuga ibintu mutinya kuvuga mugabo onese omwe kwevera amadeba mu mafamily yanyu canke mu miryango yanyu canke muri mwebwe ko defa ari gihuru umuntu ubivugana nawe mukonyuruka ukasuruka ukiganiriza ukivugana mugasanga batoye solution ono nabivugana ari cyumviro ibintu umuntu avuga mu bantu kabayagize umwanya wo ubuze umuntu bivugane wenyene ubaze mbega ndabibona gute ndabitahura gute cyuwa ucigira na opportunity nakajyo ko kudekuvura apangayi bari mu mutwe wawe voilà akazara kugira ati ati bimenze gute anyways karibu mu kwezi kw'indwi ntitwaproduise nkuko mwese ko duproduza deux fois par mois mugabo kubera ko nari mu mahanga voyage d'autres mu juin d'autres envois akora ryoshe kuvuga kuri migration canke kuri aéroport. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens travailler. Yo birasara. Voyage akazi. Hemwe nagarutse rero karibu kandi hari abantu babayuwa yantrete. Ego ndayishaka vuba. Ndayishaka vraiment. Kwa ndacarosha. Antwata amaze kwezi ngamye gaje batazi ko ngyamye. Nije tubareba bakibaza ko wajitanye ibiki. Ku bantu je ndi umuntu I know how to keep my private life. C'est vrai nous babona mengo turi ku marezo, on s'expose des fois, mais on donne ce que nous voulons vous donner. Sinon tudashaka kubaha ibintu tubibaha. Turabigumana ko abantu benshi bazi ko ndibura bari bazi ko ndibura kandi ora ko amaze kwezi kose ngaha aye naraje. Mugabo niko yaje vraiment repose. Sinashaka ko abantu bambwira amashokora mbe kukibona ngo ngusaba amashokora. Cyese ndabitahura ntumva abantu ko basa amashokora ni mukuze musaba ibintu bikomeye saba telefone, saba microphone, saba deodorant, saba body spray, I don't know, saba aribone nyine amashokora. Yaboni wabaye wagira uvuge. Je ndababwira amashokora hari muri casino hari muri supermarché zaruzuye shokora. Iyo mushaka umuntu yakuvibura yikoreye amashokora. Je ntaho negera nikorera. Nazo ana yamaze. Abayibona gira mvuge nabo. Abantu bamwe banyandikira bambwira
ngozi ngo turagukumbuye rero ngo utaha yego sha ngo turakumbuye kuri Salon Vibes Mm. nkara mumbona hewe nka jenzi ko ngaha nahagumye sinigeze ndahava nigeze nari burana ngo ndabaha ibiganiro baguma bambura mwashaka kumbona he muhira ala mezo hari ngo nabwira ati urisura ko wambuze Salon Vibes urisura ko ibintu uvuze wavyiyumvire bagombye kukwereka ko urukundo to mu n'undi ndi ngani barabambona no Salon Vibes nyene aha naho bagumye bambona abo baje tuma ntagenda no kuba hanze so bambwira ngo nitukubona kandi baguma bambona handi ngene guma bahambona hanye garukana tuti ewe garuka mu Burundi si vyiza anyways je naje natashe mu Burundi ndafitiye n'inkuru nziza ku bantu mukunda Yesu ku bantu mwakijwe nka jewe na Big Zoe ku bantu mukunda kumva ijambo ry'Imana ku bantu mukunda kuba muri atmosphere y'Imana nagenda batwe mu gikorane kizoba ku munsi w'ejo jeudi vendredi samedi dimanche muri Église du Rocher iri mu Buyenzi exactement hepfo ya BCR ni BCR ni PCR ibirarabana na BCR mu Buyenzi batko abantu benshi muze hano hari Église du Rocher irongowe n'umwungere Denise nkuru nziza bazobakorera igikorane ejo kizoba amasaha ya kandi barabe amasaha sindabazimize ntimuze mucirwe kandi surtout ku munsi w'ejo kizoba kuva isaha 3 z'igitondo gushika isaha midi nisanga mu Kirundi saa 6 z'umutaga hanyuma ku munsi wa gatano kizoba isaha kuva 14h isaha 8 gushika isaha 12 18h utagumye ari byagumye hanyuma ku munsi wa gatandatu kizosura kibe ku masaha ya jeudi kuva 9h du matin gushika midi hama dimanche gisubire kibe ku masaha kuva 14h gushika 18h hazoba hari pasteur prophétesse umushitsi yitwa Debra Zimmer ave muri USA muze iteme y'igikorane ivuga ngo tegura inzira y'uhoraho afate kuri Yesaya 40 umurongo igice ca 40 umurongo wa mbere gushika umurongo wa gatatu muze duhimbazanye Imana twigijabo ry'Imana turi misanye abantu b'Imana turi misanye ifo ku muri misi kwegereza Imana kubera toute vanité ivyo birahera twegera Imana big amen twegera Imana nimuze musibe rero muze muzananye n'abafamiye yanyu atiko kumviye inkuru ibigire n'abandi kugira ngo ntuze uhombe kuba mu bwiza bw'Imana kare tuyage big twakire mu gatoki nashatse kugira ngo ndababwire inkuru nziza imbere ko tuvuga ibintu bikakaye kora ha tuvuga ibintu bikakaye tuvuga ibintu mugabo vyubaka kakaye ariko vyubaka ntituzanga gusambara n'umusi numwe tuza kuvuga vya bintu bisambuye bitavuga kugira ngo bishoye gusanwa hama tushoye kubaka uyu munsi turavuga ku masuje ari un peu tabou amasuje sexuel parce que des fois le sexe iwacu ni tabou je sais pas pourquoi sindi ko ari ngaha iwacu ari muri Afrika hose mugabo ngaha iwacu tuvuze ikintu cyose kija kuri sexe umvume ngo wabivuze wubahutse ntandero ugira mugabo arabaza ivyo bigize isi ivyo bigize abantu nivyo no twavutse d'ailleurs no twabayeho donc ni ikintu kiri essentiel cubaka kikanasambura kubera umunsi umwe umwana yigeze kubaza mama wiwe ati abonye umuntu umwana yakunda kugisabuni mama wiwe acamubwira ngo uzorike kugisura gisabuni wanda ni gisabuni uzoca uvyimbinda umwana caraheba kugisabuni umunsi umwe ari muri bus na mama wiwe acenjera umudamu afisinda oya yisabuni umwana acangura kubwira uwo mudamu ngo ngo ndazi ibintu wagize wewe tanavuga ati umwana atagira indero we nibiki ngo ndazi gituma ubisindi vyimvye ndazi ibintu wagize muri bisi abantu barabura iyo bakugwara mara mama wiwe zarakubita ati tu uri kuvuga ibiki wewe ivyo uri kuravuga naje ndabigira kera mama yarabimbujije mama wati nakubujije ibiki wambujije kugisabuni narabwe ko ndiyo nagisabuni nzoca vyimbinda
umuntu ashaka kutunga nk'iblag mugabe garuka kuri kote y'ukuntu Yeah. niyo dushatse kuvuga ikintu turinda nabi nabi. kuzunguruka iki bigahera bicitse swat ibintu byose gukira imvugo ibintu byose ntibivugwa. Umwana yakunda kuza kubwira mama muri salo, mama nshaka kugira kaka, mama gashambira ngo ya ko cyutura harabashitse baza ngo gushaka kugira kaka, ngo turambwira ngo nshaka kuririmba. Umunsi umwana acagira amawe yaryamye ngo mama nshaka kuririmba, mama acambira ngo ririmba bukebuka mu gutwi. Acho yobona. Donc urumva force ko ibyacu byose dushaka kubigira ntibivugwe ikintu cyose ko kiriho kirashobora kuvugwa mu izina hatiriwe harajamwe gushira isoni. Hari cyo harajamwe gushimwe twe ni wacu turitiranye indero na hypocrisie. Indero n'ibintu vyaho yareka wigire nkamenga ntavyo horamvira ntavyo horukora ntavyo horugirane si tukiba ari ikintu kizwi none nta surprise irimo. Nimba umwana avuze ko ashaka kuja muri pocha ashaka kugira ibintu nk'ivyo uwo mushitsi aza kuba surprise ninde nigikatazi muri ivyo. En plus umwana ni mutowe mugabo umva umengo ukeneye ko ibintu ukikubije ku murongo ni sawa mugusha kubishisha ku murongo ikinyoma utu demi verite utuntu dukase alors habayeho ukuri umuntu ukuri kumenyekana hakiri kare hanyuma akavaho ayo amatabu atacafasha vraiment yo kuduha apparence y'abantu bafise indero mugabe je mu gatondo tuvya binyene twabikoze bikavyagiye hariya. Rero navuga nti jeco nkundira gatoci nuko igituma twubahuka kuvuga ibintu bimwe bimwe uhavuna avuga uti nare mwebwe ibyo mubivuga murabahinga muri iyo domaine question yo guhinga twebwe objectif yacu no guprovoka conversation. Reka ndababwira impamvu tutari n'abahinga turi bahinga c'est vrai mugabo ibintu byose tuvuga tuba twaravyumvise mu bantu mwe muvugira mu urabibona genre ntabishaka kubivuga mugabo warabivuze je sindagira mariage mugabo byinshi numva vy'abantu bagize mariage ndavyumva gute kora ko mwabivuze. Donc c'est pas ngo nuko tutarabibamo cyangwa tutafise experience ngo ntitubizi murabibayemo murabivuga mugabo mutinya kumva ko kumva ko wabivuze bareka kubivugira ahantu barabivuga mugabo akabivugira ahantu atari cyo biza kumara atari resultat biza kuprovoka alors aho byo bivugira ahantu bishobora kuzana inyungu bishobora kuzana kivamwe. Voilà. Alors on usiza kuvuga kuri no za kuvuga kuri non oya oya dans les rapports sexuels. Hariho ibintu jewe namubwiye bigati je nza kuvugira abakobwa kubera ko hari impamvu yatumye kino yana gikora umuhungu n'umukobwa. Hari ibintu jewe baraza kuvugira abagore nkasanga nibo ari amafuti mugabo nyene I stand for women, I stand for you. Amabigi nabi munaniye standing up for men. It's up to you. Muze mukwega amatwi twe gutatuvugiye ngaha aye. Hari ibintu abahungu bihaye iyo umukobwa ababwiye ati je vais pas faire ça. Ntavyo nshaka. Jerazi ko umuntu ayinzi ngo barabihevye mugabo numva hakiri abahungu bimvira uko onye. Iyo babwiye ngo oya abayumvume ngo uvuze ngo oya ha shagaca yensista parce que ngo babwiye ngo kuri kinene ngo pourquoi tu n'as pas insisté. Cyumva ko si tu insistes niho biza gukunda ko nimba ariko gusaka ko mukorana ama rapport sexuel biza gukunda kuco vyemera. Or des fois hari higiye umukobwa ubona shima kenshi umukobwa akubwiye non c'est parce que elle veut pas faire ça habya shaka gukora mugabo akenshi usanga kubera ko umukobwa bakunda uwo muhungu kandi aramubona ari karensi des fois abahungu muragiye mutana stress kubona yana yemera agira apfe tabikoze capfa urumva basanga umukobwa aciyaza kwemera par pitié canke kubera ko yumva umenga ari karagira nabo umuhungu bakundana agasanga yabikoze mugatavye arashaka à la base mu ntango. Mais quand une personne dit non, ça veut dire qu'elle veut pas faire ça. Il faut respecter ça. Mugabo hariho nabandi hari n'igihe usanga bino mu couple ari marié. Ari ubumwe hari abantu bavuga ngo umugabo wanje afashe kumvuka umenga ni joke umenga ni ibintu bitari byo alors que akenshi abagore mu rugo barafatwa ku nguvu n'abagabo babo. Benshi cyane. Reka tugire introduction y'aba introduction avugira uruhande rumwe gusa. Numundi niko biza kugenda. Jewe nibaza yuko bien sûr non. Bon, inkuru yuko abakobwa no yabo itamisigura no na nyine ntwiharire. Hari kera vraiment. Hari kera bi.
noneho hoba hakiri umukobwa avuga no avuga ngo il faut que tu insistes none ngo ni wanteze ngo wanteze ndanga none hahindutse iki oya habaye ikigira bihinduka uvuga ngo habaye ikigira bihinduka kubera ko kera byari bihari kubera iki kubera ko dono ko ngira byaravuzwe kenshi tellement nibaza ko umukobwa amaze kumenya ko byavuzwe ko umukobwa avuze ngo wanteze ndanka ntibikenewe ko arinda kuvuga ngo no mu gihe abizi ko n'umundi araza kwensi n'umundi mu mutwe umuhungu azi ko ko aza kwensista donc si ubizi ko aza kwensista pourquoi uza kwenda umubwira ngo ya kandi ubizi ko n'umundi aza kwensista araza kuze kuvyemera kuko kwensista ariyo benshi bifata nk'ikimenyetso cy'urukundo aricyo bisigura by'ukuri ko ndagukunda ko by'ukuri ibyo navuze nabimininga ko kumva umenga ko nakubwiye rimwe ugacuvuga ego womenga uri cheap mugabo ndakubwiye rimwe ukabanza ukankama nk'insista nkazunguruka cyo menga bya vrai jane ni sinye yuko ndagukunda ni sinye yuko cyo kuri ibyo nakubwiye nabishaka nabimininga ni sinye yuko utubaha ijambo ry'umugabo mukobwa ni sinye yuko utubaha amanga mutima yo ni sinye yuko utubaha skele khose canke tubaha na tete yiwiwe urumva reka rero tuje mu mutwe w'umukobwa no mutwe w'umuhungu cyane cette fois-ci ibintu biri mu mutwe w'umuhungu ureke kuvyinterpreta n'umuhungu abivuze je nakubwiye ikintu meme twebwe tuvuga umugabo turi umugore n'umugabo umugabo aragaragaje tentative ziwe byashaka nibiki ko bigenda kose ubuzi ngena hora introduce iminsi yose hanyuma kuciye umubwira gusa yuko umubwiye gusa no wewe simpakanye umuntu arashobora kwensista peut-être abona yuko wewe wagaragaje yuko uri épuisé uragize ibikinenuze mugabo ni kindi gihe ubona gusumura agize no kavuga ati jewe no iwanje shaka ari sinye kuvuga ati reka je mu kwensista ni sinye ya vyukuri je bintu navuze nabimininga nabishaka so gukengera no yawe hama peut-être kuri no ya gatatu canke ya kane canke ya gatanu nkavuga ni okay naco jewe yabonye ko ivyo nariko navuga nabimininga canke nabishaka vyukuri atari ntuzeye mugabo apana ko automatiquement bisigura yuko jewe nakengereye icyumviro cyawe uvuze no kuko urumva araka akajoke bakunda kugira ko umukobwa abwira ngo jane nka prank abwiye umuhungu ngo urumva kuri ngo je vraiment ngo ndavye ngo ibintu byacu ngene bimeze ngo je nibaza ko vraiment ngo twobigarukiriza ngaho tukabiheba uwo mugaca mwishura ngo ngo nivyo ushaka ngo sawa tubihebe Ujaho nako dafite na mugu cubigira agaciza ngo wari kurafina kandi yabimbwiye ngo none washaka ngira iki umbwiye uko ngo yangu umbwire ngo kubera kindaguhevye ngo ne ibintu nk'ivyo ni nkuru mugatura abarundi ukuri kwa magushirira mu kuyaga ijya nkuru sinibaza ko hari umuntu numwe umunsi ayibona naho ubura umukobwa acavuga ngo uyu muntu yakora beshara abakobwa ngo ibintu ngo n'abakobwa n'ukuri urumva harimo parti imwe y'ukuri n'intuzeye jewe rero nibaza yuko kugira tuvuge no ize kuba mu gaciro kayo kandi mu bimenye nkuko turi tutaraje imbere ya kamera twanavuze kuri no y'abahungu rimwe na rimwe unagize recherche bavuga no y'abakobwa gusa y'abahungu ntayo bavuga ko umuhungu deke avuze no directement acha yagirizwa wewe uragwaye usigaye uja mu bandi bagore rero ni kintu nk'ico okay reka jewe rero ndaguha ijambo no kugira ntitera uruhagarara okay dufashe gutahura no kabe mikote ko mukunda ko insista nibaze yuko wihari ukunda ko umuntu yensista ukumega ni sinye rukundo uyumviriza okay mana we yo okay first of all ifuko abantu batahora ko ikintu kiganiro ikintu cambere twabwira ni kiyengene barababwira no kwihangana nivyemewe nuko murakora ama rapport sexuel mutari maye ni caha arabazi ni caha ibikwegera ibintu vyinshi maze kuvuga mu biganiro bindi vyinshi rero abantu bafise no kwizera gutandukanye kandi abantu baba barakuze bigishwa gutandukanya je ntabwo twashobora gukundana big sivyo tugakundana je nanigishijwe ko kirazira ko umuhungu ankurako kandi bakabinyigisha hari abantu bagize chance yo kugira imiryango ibabwira ibabitse clair bakamubwira ati umviriza bimeze uko nibi c'est pas ngo wari isabuni c'est pas ngo umuhungu gukoze ngo tutwarinda bakakubwira ati umviriza bimeze uko nuko ugize ama rapport sexuel hari ama inconvénient ukunuko gasa umwana ari préparer kuva kiri mutoye arinza kura abizi ngene bimeze bisigura ngo umwana aza gukundana aziko aragukunda c'est vrai mugabo hariho amabaya ataza kurenga nubwo agukunda hari hano ataza kurenza genre ni conviction afise
udashobora kumuhinduza naho gukunda urukundo rumeze gute uyo onye akubwiye no deja hangi nibatse mumaze no gukundana mumaze no kubiyaga est-ce que sije kubiyaga ifo kwivuga mumaze no kubiyaga est-ce que turisanse kurindira gushika nyuma mariage est-ce que amaze kubikora sindabikora bimeze gute wabishoboye gute nakuze bambwira ukuntu mais des fois imibiri iratrahisa abantu ugasanga uwo mukobwa uramukunda cyane gose et des fois quand tu aimes une personne c'est normal que ushaka kumva uko umenga uramushaka yetu n'ibindi byinshi mais c'est là où haza kuba ikibazo abahungu imibiri yabo antukira turakurusha y'abakobwa iragoye cyane gose kandi iranabatrahisa tellement des fois baratakaza contrôle ugasanga ufite ama conviction yiwawe ufite ibintu iwawe ufite nawe uvuga ati ndamukunda kandi ndamwubaha nzorindira gushaka tugire mariage mais hagera uvuga ati njewe biransengira mfe ebana ncamfa mort avane muri uwo mukobwa bikiba araza kukubwira ati urabizi ngene bimeze ngene twavuganye ntibiza gukunda donc il faut ko ebana gira pompage biraza guhera cyangwa siko kwamaza akanye biraza guhera ja muri frigo jakobwa koga ibizi bikanye ca bihera mugabo muhunga akabandanya insista c'est là où haza kuvuka ikibazo parce que umukobwa wewe maybe ko wewe biraza kumukundira kwifata kwigumya même si urukuru apfa umva uvuga ati we nta nakimwe wandise we tanakimwuba ntuza gupfa aza kumakwiza conviction ziwiwe ugumye we insista c'est un insulte. Okay, jewe ni gitutsi kuri conviction yiwe ni gitutsi ku vyo mwavuganye ku ma promesse wamuhaye ni uguhemuka no kuri ndazi no kuri wowe ubwawe parce que resanse kuri wa muntu uramukunda urazi ivyo yemera urazi ivyo yizera urazi impamvu adashaka no kuri ivyo bintu nuko hari ama consequences ari inyuma nturisanse kuyamutera urasanse kumva ko iyo no yiwe ije iri powerful ije ari no nyene vuga nyene NON nange na majuscule mugabo des fois les hommes ne respectent pas ça mukinsista gushika des fois igihe biramutse no kuvugana uvuga ati nushaka kuba mbonye ndikunda kwera gukanye ngo cugumunda abantu nkunda ntugizene mirafi aragukunda kurinda ingorane kurinda kugwa mu caha jewe ndemera baragize ayo masezerano hagati yabo yo kubivugana barabiyaze bakabivugana kuko urumva nico gituma mvuga nti yosije nibaza ko kumera byose uza kurira guteba ku bantu bubatse kuko bobo baba vyukuri baradohamagaye no munsi umwe bakagira amasezerano imbere y'abantu nibiki bati urumva bakanavyemera pepeti mu byo twemeye nico kirimo kuko urumva mpora numva no mukubarahiza yes mugabo ntitushobora kwirengagiza bataragira mariage basi unabiraje ukoresheje ubwenge bwawe nyene bwa bigi w'umuntu regisi bari gumwe wosanga nabikoresha atarabari mariage ahubwo araba atari mariye ari babikoresha cyane kurusha abari mariye ukubwira ko si imyidogo y'abatabikora niba ari mariye niyo nyinshi kurusha abatari mariye donc kandi nama emission cyara abantu bose ari umuntu ko ari karabira ntari mariye mugabo niyo ari karagwana nayo c'est maybe ari karagwana no kugira ngo abihebe bivemo ivyo bintu meyo umuhungu bari kumwe ntari karamworoheza kandi umuhungu aramukunda niyo ngorane ibihari uyu muhungu aramukunda urumva nibaza yuko hariho point imwe nipfuza yuko tuvugana ko yuko umuhungu muri relation y'umuhungu n'umukobwa umuhungu ibana amaraporo sexuelle ni jambo ry'umutwe hari umuntu yari yambwiye ngo bagabo ngo bumvira hagati y'amaguru sha oya ashobora gukoresha imvugo n'urya bikubwiye ugera inyuma kamera wese muri kamera abantu bakora bira ashaka ko reka kino kiganye kandi si wowe indazi ko benshi bakaba vyumvira wa umukobwa ni mwiza umve ni mwiza ntako atagize afise imico myiza arakijijwe aragize nta mugabo oya iyo mvugo umuntu yakoresheje hari abantu bayikoresha nyene na mu buryo buri virgule ukuntu mugabo hari ukuri kunini kuri nyuma yayo I know genre c'est important pour les hommes bidi très important pour les hommes naho nyene kubi kuri niveau wiyumviriye yuko no dushobora kugira conversation normale ni kubw'imibano myiza y'abantu nyene sino ebana umenga umugabo bivuga tumviza ko ari ikintu kimwe twotora andi message igihumbi
no yawe zozo ndayemera ukivuga ene gusa igereza sawa mugabo ukanyemerera iyo tukayikuramwo kuri iyo Yeah. no tukayikuramwo urumva ati kubera ni kiragoye kuri jewe, kihindura umva sirikije kuvuga ngo ntavumbwira ngo ngire effort Yeah. ni ikintu kinini gose rero nibaza yuko afite rero kote nibaza yuko singira mvuge ngo umukobwa ntavyabazi ngo ndabona vyabazi baba abantu babiri bakuze bazi ivyo ari byo mugabo muranibaza yuko igihe cyose yabaye izo conversation ibi bari passage cye muri filme yose je canke débat ka podcast aba psychologue nibiki bakira amakouple igihe cyose urasanta kumenga umukobwa canke umudamu nta capta quel point ku mugabo sex ari ibintu birenze sex ari ibintu birenze rimwe tugaca tugenda rero aho tugiye tuje tusubira inyuma rero tuje mu bantu basenga hoho Shpega n'umunyavyaha umugabo wanje n'umunyavyaha aguma nsaba umwanya wose nibiki yewe ni cyo cyane cyatuzanye ngaha ikiri kintu kivuga ati aje kugira abapasiteri ngo yango je ngo yanse umugabo wanje aguma nsaba umwanya wose ngo none sinduhu urumva ntantuze urumva uvuze ivyo kubwira pasiteri nibiki cyara karo nabonye ko umugore yasavye divorce kubera ico kibazo nyene nabaze kuvyuba cyari wonzi uzabusanzwe hatswe kwa umuavocate yamufashije kwa ukana yambwiye ngo nzo gufasha kuri gusa yamufashije kwa ukana acagira mariage n'umugabo wiwe sesa hari abandi baba babuza ico wari kurarirana avuga ati je wo mu mpayo abete urumva rero jewe kugira ngo ntitugwe ku ruhande rwo kumva umenga tubwiye umugore tuti ariko urasama ivyo n'abantu babikeneye cyangwa tubwire umugabo tuti ko rufise iyo envie kuri wewe iri fire ebana vazi no ibisigaye ebana avyumva atavyumve kuko ivyo amenya ko ico kidakorwa kuri biki dushoboye gushiraho iyo kote yuko umugore avuga ati okay nuko mumeze hanyuma bien sûr umugabo il faut comprendre ça voilà hama n'umugabo agasanta yuko igihe cyose agaragaje iyo nzara ko mubigira muri babiri mugabo iyo niveau yiwe y'inzara we ntayo uzokwigera bon pana ntayo uzokwigera ugira mugabo azokama hariyo rero abagabo bataba bakumva umenga niyo umugabo wawe niyo umugore watakwise swata umupagani canke mukaba mukijijwe n'ibiki muri abantu basenga ntavyite kuri kuzana ibintu by'abademoni n'ibiki mugo kabone ko igihe cyose ugaragaje iyo nzara akukutereta kumengura igikoko umenga genre muri normal n'abandi bagabo bameze nka wewe kubera kumenga ukumva umenga ushaka nitwogira kwigitugiza amakale gusa umenga ni uhazwa nibi kati ivy'amakale bihaza wewe si ivy'iwanje ibi niyo ndiko ndabigirira wewe cyangwa ndabiconsidera nka introduction kuri kurambesha ushaka mpazwe na break ushaka complicated ibintu Imana yaremye Joya naza ko harimo manque ya communication irenze c'est vrai harimo manque ya communication irenze amaculture ibikindi bikibintu nk'ivyo surtout avec n'ama information mashasha ariko arazubu ikintu cyose kiza kivugira umugore kimuvugira ko bengana umuntu ari ahantu mugasho kije kumubohora bigace bihera rero nje nkagukunda tukayagukuva umenga wakunze ngene nakuyagishije wankunze nibiki mugabo niwatangura kudekuvura cette fois-ci apana uyu muhungu gusa hakiriho distance y'ibirometero hagati yacu uko dukundana niko negera cette fois-ci ukadekuvura rero akantu kanjiyo kanumye umubiri wanje ugatangura kwajisa ugacebeza umenga ni igikoko urumva n'intuze rero kubera iyo communication darumva duhereye imuhira sexualité ntimuvuge nibanga nta ntuze iki duhereye he na kimwe kivugwa yuko abantu bagira mariage hama bashitse par exemple akaba ari rya mbere umugore adekuvura igitsina cy'umugabo agasanga afite igitsina gifise amasayizi arenze ko mu bitigeze binavugwa kumbe peut-être hariho ama pratique kubera kwa muganga bizwe gusa hariho ama pratique kwa muganga ati rero wewe izina cyangene kingana hariho inzu uburyo kunuku ubundi nawe umuhungu yakuze mwirigara bamubwira ko igitsina ciwe ko ari kinini jari menga na mamiliyari datunze bana ibintu nk'ivyo bigahera toujours haba buriki habura communication umwe afise amakuru yo kurigara undi afise amakuru ya hewe umubiri wawe ni gwawe sha umuho bishatse cyangwa utabishatse ibintu nk'ivyo umunsi tugira mariage je natahuye ko umubiri wawe wumpaye ivyo cyo kumpa utabishatse cyangwa utabishatse navyo byatanguye kwa kangaye ni kuvuga cyakenerwa communication nenda kubaza ugize nkaje uhaye umubiri wawe umugabo wa ntacu umuhaye akumubiri ndawuhevye umuhaye ko imwe yawe wayihaye Yesu kandi nawe imwatacho yoyikoze umuhaye
umuhaye umubiri umuhaye wowe ushaka kuturuhisha ndagusubije ijambo umuhaye iki ubu muhaye ehe kai uri kurazana ibintu byawe ga kubaka biragoye nibigoye none big Menyesha ubugombe umuhaye bwawe. umugenzi umuhaye umuntu akuganiriza mugikundana package mugikundana igihe cyose yacegwa programme zawe ari mwirigara umugenzi yarabuze abagenzi mugikundana igihe cyose yateba kuri kora ari mwirigara n'abagenzi inkuru zishushe umugenzi yarabuze kiri abagenzi bw'induru mukimenya na musazanwa barako atamuka wenyene wamusanze mwirigara abagenzi yarabuze ariko atabagenzi abafise arigihe ataba bafise muganda bikubwiye besha ikindi kinyoma umuhungu aza kurondera abagenzi umukobwa n'amadate muri yaridi n'amajoteme batakwishura mugabo ari gubivuza kucumengana nk'abagabo hari bavuga ngo naragukoye ngo ubunye ngo I own you like nico mvuga waraje ngaha rero fo ebana ni kazi kwa kazi rero oya banzuri ndi urumva uko bigenda kose twavyumvikanye yuko nimba umuhungu afise apeti kuruta umukobwa cette fois il faut kwaba ikiyago kandi apana ikiyago ave kutu information twafo kuyi muri wanyu nutwo je twafona kuye kumarigara no muhiri wacu oya twanje nawe ave jewe nawe tuvuze tutisha jewe nawe twumvirije ibintu yituko turabiyaga je nawe ntitubizi gose eske ubu no kwikora kurendera ipasteri no mu psychologue no muganga no sexologue ninde umuntu mukamwikorako nukuri kuko urumva ndafite gute muka ibintu mugira mugire hari abandi babigize yava nama nibuka umunsi numva umuntu ambwiye ngo bigingo urazi yuko ngo abantu babana ngo je na madamu tarigeze gushwana ngo dupfuye ikintu ngo nokikubwira utofuta aho ivyo ari byo tambwira umva je mvuga ngo umuntu akoze byose nisazi ko bitahura kamwe ivyo bimufa acunga aturumva umunsi umwe madamu yabitse ngo ndambwira uno munsi duteka iki ndamubwira we ntaco sheri we ivyo uteka ntojya nibiki ivyo uteka ndabike bitezwe nawe arateka umunsi wa mbere umunsi wa kabiri arambaza sheri no munsi ndagutekera iki ndambwira we ntaco sheri we no ubitezwe nawe neka gute kubijya n'ibiki kiri umukozi yarateka umunsi wa gatatu amubajije oya sheri ico cyo ndabigene oya naje narambiye no gutora ivyo nteka navuga nawe ati big ati twarapfuye gutora ivyo duteka turabipfa neza nkuko duradufana ibindi bintu none baza ngo birakomeye avuga ati umviriza ati none baza ko twabipfuye rimwe none ati twarabipfuye tuvuga ati okay twe turere uturenda bitoye turutwana twagize mariage ataragera nibiki ati gushika umunsi wo kuri eglise bagize rencontre y'amakuru Erega twumva bose baramaze kubifa ati je twumva bose baramaze kuvuga cyangwa nande twobifa ati kaka no kubucemfa oya umunsi abimbwira naciye mbona ko naje twobifa umunsi umviriza okay numbaza ikintu nteka je nandi n'umukozi ntambaza ikintu nteka namubwira ateka ivyo ushaka umukozi ambajije rimwe ikintu nteka ikintu cyambere precisa ngo kibaza atazofaswe gukimbaza umunsi nzo bafise cyumvira umutwe cy'ikintu nteka nzokikubwira ibisigaye reka kungora naguhaye amahera ntungore muguru urumva iyi attitude nce mfata urumva urabona niyo mpora mfata imbere y'umukozi umva inyene ucasanga inyene wayifashe imbere y'umugore kuko vye cyo kintu ntumbaze ebana erega umviriza rero ububasha bw'ikiyago ububasha bwo guhura n'abantu baca couple imwe kirahagurukira propose solution bobo barabonye bavuga ati okay mu buzima bwa minsi yose ibintu duteka byamara imiceri ibiraya ibitoki salade isombe irengarenga ikintu n'ikinyama indagara cyangwa ibiki baca baragira lundi mardi bagize calendrier muri wabo lundi mardi mercredi jeudi vendredi nanje nzobigira uko nyene umve bimarise kuri frigo lundi niki mardi niki solution nyene turayisangiye twese umve naje mubatse niko nzobigira naje yibwira avuze ni iyo solution très pratique mukuri ati okay igituma ntanze kano karore ndagatanze ganda kubwira ico kintu naruvuze ngo rero kubenga biragoye cyane ntibishoboka oya ufite ibintu byose biragoye birafise solution kandi facile kandi nibaza ko nyene bigoye kubera ko ukuntu twe dufonctiona en tant que femme no kuri fonctionne cyo kimwe rero bisaba ko habaho terrain d'entente genre uwo mugabo ufonctionne uko oyi naje we fonctionne uko oyi sinzoshobora guhaza iyo envie nk'umugabo wamana imisi yose mugabo nanje kora ko nzi ko yamana umundagira ifuvuga ati at least basi vuga ati byasa nagerageza hama nawe nk'umugabo urabona kajamvuze bukarenganya bavuga ka umundagira ifuvuga ushaka kwibaza profondeur muri iryo jambo nivyo nagira mvuga abantu babiri n'umugabo nuko nyene mugabo nawe fuko atahura ko umugore ntiyama bishaka umwanya wose ntiyama bishaka wa muyambiriye mwateye inkuru wamwumvirije yakubwiye inkuru z'abagore bose bashwanye neza ivyo nyene ayumvega satisfied ugatahura ko nawe nyene kwita kuntu wumva umenga urabishaka cyane nawe akaguha genre
akaguha umwanya akaguha niyo présence parce que ikiri important ku couple niyo présence ko des fois hari igihe abagore babikora mugabo bavuga ati kora hamuheze hamumveko birababaza abagabo cyane gose ifu ko abagore bavuga ati nimba ndamutse ndaguhaye uwo mwanya ndaguhe na présence yiwanje muri uwo mwanya mugabo wose umugabo nange atahura ati ariko abikora ko turakundana arankunda mugabo si ntagumica mwanya wose menya ati ndamuruhurire des fois ndamuruhurire ndamuhe nanje ibyo bintu anshaka ko ndabimuhe Fata umuntu wese iyo yisanta ko wamutahuye ngira ngo naho aba ari ikintu afise kibi ari sanse gukira mbwa gasanta yuko turetse ni yari na ciza ni yari na kibi murakona ko wamwumvirije watahuye memere ikibazo ciwe umuntu biramuha iyo humure n'intuzeye rero niho haza kuva yano ifise iri aggressive y'abagore iyo no iza kuza gute jewe j'essaie d'être une femme kuri wewe naragerageje gurespekta na community naguhaye uwo mwanya naguhaye umubiri wawe kubivuga ngo naguhaye naguhaye j'essaie de faire ibintu kugira ngo umugabo wanje des fois abagore bikoragira abagabo babo menga ni devoir conjugal genre ni devoir dabikoze kugira ngo umugabo wanje nubake ko bakabiragoye mugabo nagukominitse ko soit unyenda ndarushe meze gutya wahagiyemho n'abana wabiri uragwana n'abana umunsi wose c'est vrai igihe nyene uruhukira ku mugabo wawe cyangwa ugasanga bigize nabishize naho nyene urusha utari umvume guri muri muduga ati noge ingame c'est fini gushika mu gitondo wageraje kumirika kumukira umugabo wawe ati je meze gutya anya arakuza arabizi ko iyo umeze neza ubuhari uba wamuhaye umubiri n'umutima byose bayimuhaye mugabo we ntari karagira imbabazi ntari karakumvira ikigo bavuga ati uyu muntu ameze uku unye swat ego ntari muri mood nahano gerageza kuri muri kwa kumusha muri mood nabandi ko ndamusha ko pression irutangira iyo yarafise avant reka ndabi respect ndamureki aruhuke aryame uyu munsi tu insistes parce que c'est une femme qui t'aime et qui respecte aussi kuri umugabo wiwe aremera insiste je kandi ko insista ari muri ya mood nyene ishisha iwoze uretse kandi insiste arakuretse kandi nk'umugabo ejije gatatu aza kubwira ntusubire kunkora ko navuze oya yashavuye mugana shagwana n'umugabo arakuretse urabikoze ejo rya kane niyo haja kuvuga ati umugabo wanje bimeze uko nuko ndamubwira ko bimeze uko ntaje kubivuga hanze ati je mugabo ndamubwira oya ntashaka arambabaza aragira nte kubera ko ntiwigeze ugerageza kumva umubiri wiwe nawe kugira nawe agerageza kumva umubiri wawe akubaha tes envies nk'umugabo we nturi kuragerageza nawe kuja muri place yo guseda parce que imiri ni sanse jewe urumva shaka aba maître oya ivyo mugabo urumva toujours nimba je nshaka tuvuge impande zibiri bien sûr hariho umugabo aza kubigira too much barahari abenza guhakana mugabo bien sûr hariho n'umugore no yiwe aza kwigira too much mu genre kuba ntavyiyumvamwo gusa kuba ntavyo kuko urumva okay urashobora kuba wirigwanye n'abana mugabo ugasanga peut-être muri communication hari ibintu umugore abataba bishaka umugabo ashaka gutuma bishaka ashaka gutuma bishaka rero ubonye wagize ibintu bituma umugore wawe bishaka ntabwo bakaguma kubwira oya ça veut dire que c'est oya kubera bigi iyo oya mugore ntiyaguma yivuga akaguma yivuga kenshi izoba oya rero pour la vie ibe ya oya tazofasha no kugushaka azosigara kubona cyo mumega yo mutima cyumvuga ati aratasha mu izina rya Yesu mana ndasubiye yaborewe ashaka sinzira ashaka girane oya urumva none okay kuko urumva kuko umuntu peut-être adekona akagira ico kintu cyo kutumva no yawe kandi wayivuze okay hariho ndabizi okay hariho umugabo azodekona hariho igitigirikana gaca abagabo bazobigira badekone ari bo bari mu makosa mugabo tugurura imiryango ibiri yuko hariho na kote iyo no ishobora bivuga ati gira effort pass ngiravuga ko cyo kwensista ishobora ko ari no ishobora kuvuga uti mugabo be ino ndamubwigira kangahe muri kono kwitsi ino urumva question yuko usaba umuntu kugukunda kukubaha mugabo rimwe na rimwe ari gusanga uri kurasaba umuntu kubaha amamudi yawe siri kuvuga ngo amamudi wigirishije irashaka kuba kuko urumva twese bafite amakaraktere hari umuntu hagenda akantu gatoya gusa nabi umva twese tuko uri kurara ikiganiro ari wicaye ngaha urazi ko ari akantu gahora
kagomba kakabasamoye ukavuze uti gushika 18 ndashaka kudevenir nzoba meze urumva mugo kabuzi yuko normal bino bintu niko ndavyipermeta akora ubuzima bwanje no musi ndi jenyene shora guca ndesida ni ana reka ngende nicere mu cafe gurumanya ikawa nshira ngo mayekuteri niyumviriza amansenyema canke sinzi ndabe ibiganiro canke ibikindi kimbe ndandika umva ndacari jenyene ndafite uburenganzira kuko umunsi wanje curama aca curamana nawo mugase tufasi haje mwundi muntu mbaye sincere nkibyiza ukuri nkavyuka nkumva yuko ya mood ndayifise nkavuga nti iyi mood mfise nkapima nkayimukorera no muntu tubana vugishije ukuri nzoba ndamurenganije muga nivyo mood ndayirimwo mpimye nkayikorera umuntu tubana nzoba ndamurenganije rero ico kintu cyo kumenya kugira iyo balance yuko mood ari nukuri hari uburuhe bwa vrai numva gute nukuri genda gusabye yana harana urubanza tuvuyemo nahagaze amasaha 10 ugasanga mwiriwe mu rubanza watumva afashije umugenzi wa kote urava size umugabo yica mu kedizi uteri ni freshere ni koti araparticipa mu rubanza muratasha uhagaze nk'ibendera kuva mu gitondo nawe aje mu kanya n'ibiki biroroshe yuko ibana ashaka gushimuhira agashaka hama wowe ugasanga physically vraiment umeze nabi ugasanga just ufate mu gusa yo kumucapira igicapo cyukurusha n'ikirigajya kuva cagiye mu gatondo just effort gusa ko murakonta ngene umunsi wawe bagenza bati gasanga cyarubu ibintu yagize ni byinshi kweri ntanuze urumva akumva yuko ufite sina no umuhaye just uramugiye kusigura ibintu bidashoboka hamwe wo bigira yoba nk'uwo sinzira no kuri nguvu zo gira ikintu na kimwe kuko urumva ni question nkuko wabivuze kugira ngo biryohe ifo kwa niyo presence ifo ko ahaba nyene n'intuze rero urumva rero iyo kote kugira ngo ntituhave tuyaga ingorane nk'abashaka kugira promotion ingorane ni question yuko okay kuko urumva reka dufate ko mwageze rero mutagize ama conversation kadufate ko habaye ikintu cyuko mwara abantu babakizwa gose canke bimwe bahantu ugasanga mu conversation yanyu sexualité nimugeze muyaga mutaragira mariage mushite mu nzu ugasanga afise appétit olympique bavuga ibara riraguye urumva mugabe appétit siwe yayiteye si ibintu yariye ngo ayigire ibana ukwihangana kose yari ibitse ko kwihangana kwa uranako niyangana ari umuzi zo ari official woka ukaryoherwa ako kandi nuko yene mumeze murabona babi apana kareka kuvuga kumva ako ndabwira ko kuna ngo muri abantu babi turabanyakuri gusa mwe ni mu respecta mushaka respect ubugombe bwanyu ibaze ako ko ndiyumvira umukobwa arashoboye kugarda virginité yiwe n'umuhungu yiwe okay mera ku mukobwa niwe yagaze iyo virginité sibyo uwo muhungu we yaramaze kubagana hama umukobwa arambwira je shifuko ndindira mariage kubera ko je sitabuka niyo nivyo nisezeranije umva ni promesse nihaye kuva nkiri muto motipe aramuretse arihanganye bagize mariage après mariage utateseka mtoto mwanamke utateseka abahungu shimatara abana beza arakureka ubwo ati nakuretse nitwagize mariage fika sasa murani mu kubera ko vise kureka utabise ko byiterespe nakubashe nubashe te condition mwubashe tahura rero ko umukobwa atavyarakora atavyarazi umutware gahoro apana ngo cikumwirukanze none gahoro agutwara gahoro mubikora cyangwa gutwara gahoro mutabikora gahoro mutabikora oya murako gutwara none mubiko mujahi basi kubikora gahoro nyine nk'umuntu atavyazi rego urumva nivyo ndakubarira mugabo urumva ifoko nawe kubera nukurikana murabariza abana babandi kugumuka nakintu nakiri umwana wabandi bari yugaye nibaramucince bamuciriye incu tanga kuzura mwirukanze imisozi muduzi ye gahoro ko washoboye kwihangana imyaka 5 mugendana utarabusaba kuri kino ushaka kumwirukanza ngo motife ngo rero ngo warashize acambwira ngo narakuzanye narakurinda imyaka ingahe unduhisha nihangana ni hakandi rero umutima baje hanze wandi bakobwa gati sinzokora ko wowe uzorogera mutu dushambrete pembeni nibiki umukobwa wawe yaricunze uyo mutipe ndisure habari za mjini ongea za wanawake sasa una ndisure certain ku yenga pasteur yenga gona uwo mungu yarabikoze ndisure areka gukora kuri umukobwa yamwemera ko azamushira mu rugo mugabo hanze ebana abari mujwere oya nanye navyo bagira barindi umurunani muri dinamo nako muri dinamo ayo muri dinamo jina jogera
nibo namva abage banasaba kumatsinda ni sinye tupa ndani nakubwiye gute ko kitapariye ko kitapariye amafuti abadinamo turabaramukije umeze neza ibikubi dinamo ibikubi uyu mudinamo cyane umudinamo wa 2%. Uri umudinamo 30% n'ubu 70% w'urunani. Iri kumwe na Fani oya mbande dinamo hanyuma dinamo banyemereye kumpa amafaranga cyangwa umudinamo canke konsororera swati ko telefone yaje bise mufuko ragana kuri video nabonye je narashyize kuri status twayibona umukobwa yambaye impuzu y'urunani ngaturabadinamo yemwe sinusura kumusiga bigi mu kuraba match ko ifoko duhari two turabonana mu maso sha namba ari kuri televiziyo bariko ndahari nahora anyways ko turavuga ivyo onye mwabahungu mwe mwamwihanganye kugira ntimukore kuba nimihanganane hamwe n'uwo mukobwa mukundana mwihanganire hamwe kugira nimwashika mu rugo muze mu bikore kuri rythme ngene yanyu muri babiri apana ko wagiye gukina Jeux Olympiques hanze umukobwa yari hanganye ucirwenda kubandanya match indani iyo kwiruka alors que urya mukobwa ntazi gukina marato pole okay abahungu nabo reba batabikora ndabavugira waruvuze ngo umukobwa Jean akina iziruka akina muri mu runani hawa aho mutipe arakira muri New Star singorane nyabakuru munsi ayira muri New Star hango simugabo adututire façon mukobwa nashika mu rugo nashika yiruka man nashika gira marato naho bari we yarakobaganye gose kurusha umuhungu kandi usanga aho umuhungu pfa kwatsa ikibiriti acarurumba twe tuba dutekanye gutya abarundika oya bon jewe nibaza yuko okay umuntu ashite mu nzu akabona yuko ebana umugabo wanje nta respecta no yanje hearts birabaje first of all birabaje kubera ko uyo jewe shaka umugirisha ikiyago umuntu ti jewe ebana umugabo ni muyagishe n'umugenzi wawe ati jewe frema no yanje nta respect ndamugiye no insistar agira iki nkuvumenga. First of all je me suis désolée pour toi kubera ko biraryoshe gose nibaza ko biryoshe quand une femme y'umugabo n'umugore bakoze ama rapport sexuel bose bari consent hariho consentement hagati yabo genre bose bavyemeranije imibiri yabo yavyemeranije imitima yavyemeranije bose barabishaka biraryoshe ni navyo vyubaka navyo biryoshe urugo rero iyo hageze aho bisigara biba ari umwe abishaka umuntu utabishaka birababaje first of all n'abagabo naho nabavuze cyane nabo nyine namwe bwe kuri ngerageje kubatahura birababaje iyo wama wifuza umugore wa ahantu akamakubwira no akamakubwira nasindi muri mood ndabishaka parce que twebwe we are always moody ntituri ibintu bidushira muri mood y'uburofa ejo ndi muri règle ejo ndi muri bavuga twakoze emission y'ivyo bintu babita gutera prémenstruel uri muri prémenstruel ibintu byose byakunukiye ubushisha abantu bose bamushwana dufise juste imyusi umwe wonyene mu kwezi wo kugira overjoy wo kuryoherwa no kumva nyene ko tout est blanc tout est joy ibintu byose biratesa muri uwo munsi umwe nashaka guhaza umugabo wawe nshaka gukunda rero defo hari gihe abagore batamenya ati même sindi muri mood y'ibirofa narubatse kandi mfise umugabo arankunda mugihe ankunda aranshaka niyashaka ifoko j'apprends à kugaburira zo mudu ndazikuraho canke nirageze kurondera ibintu bishaka kuactiva umunezero wanje kugira ngo umugabo ntaze guhura ndi muri mood z'uburofa rero abagore sanga bari muri mood y'uburofa misi yose ugasanga umugabo yamari ariko aringinga ntibitesa kwingiga umugore wawe kwingiga kumubwira none ejo wambwiye ibi ubu naho mbwiye ibi higeje naho wambwiye ibi nukuri ntibitesa birabisha cyane iyo bisanga abagabo benshi baje kurondera hanze kandi iyo conversation biragoye kwihera muri okay sawa basi ndakwemereye ntibijora guheruka muca mwagiye ngaho sawa basi ndakwemereye n'umugabo abikora avuga ati abikoze kugira ngo je genre anyikure biraboze birashisha rero des fois ça fait mal kuko bituma nukuri bira influence gusa abagabo kuja hanze havuga ati nkaja hanze uwo wazo bari ready azo bari prête kumpa uko ndabishaka mugabo umugabo ndamukunda ndabizi ko nukaturira abana tuvyare mugabo iyo hageze ko ndamukenera
swati ndi muri règle avuye muri règle nagize akazi kenshi avuye mu kazi kenshi abana bako barangura yamba ari muri ivyo ntwege rondera umwanya w'umugabo wawe ntibiryoshe na gato mugabo ku bagabo nabo babikora bahatiriza abagore babo bagerageje kugira effort yo gusatisfeza umugabo wiwe mugabo Steve kaguma biri muri umugabo kamari afise iyo nzara idahera first of all faut savoir que hari gihe n'abagore benshi big batazi le plaisir sexuel kubera iki batazi kubera nyine ari ibintu vya culture yacu ntituga tuvuga sex ntitugira tuyivuga usanga warakuze nta muntu wabivuganye nawe umukobwa agacarira akatrandisa akagira umugabo atazi uburyohe buri mu rapport sexuel rero uwo mugore aza kumabikora kuri umugabo wiwe kugira aryohe umugabo wiwe wowe ntareka araryoherwa mugihe atareka araryoherwa rero aza kumureka araseda wewe igihe cyose babikoze ariko araseda kugira ngo yubake urugo rwiwe rero des fois hari igihe useda mbwahagera avuga ati nukurije uyu munsi biranse sindabishoboye hanyuma umugabo akaguma yensista uyu munsi yensiste birababaza cyane biruhisha umutima kuvuga ati umugabo yari sanse kuba nkunda sanse kuba respect ndamubwira ati nuko umunsi ntibikunda akavyubahiriza tukaryama bwaca maybe ko nirabona ko uyu munsi yashoye kuvyubahiriza ejo nzovuga ati kameme je yaranyubahiriza sinza kumubwira no munsi kandi ngo uno munsi ndi muri mood ngo idatesa ngo genre dakwim oya alors uwo muntu je numva umengo d'abord ugerageza kurondera communication iri kuvugana n'umugabo wawe muri umwanya ashira isoni ko defari giye amasana dukoresha amakosa kumenya gufisa amasoni yo kuvuga ibintu bivuga uko vyumva neza bugati majengira mvuga uko swati ndababara swati singyohegwa swati bimeze uko unye ushikuzimbirako nkamenga ndi mu esclave wawe bivuge atrise basi umugabo wawe nimba ari umuntu muzima tugati kumemura mohotere umugore wanje ko umugore wanje hajya hose tumaze 2 ans 3 ans ataryoherwa man birababaza kubuvuze tufise umugore wari ko umwemeza wari ko urabisara harakomindura ukomenaho ugira aho ryoherwe sino we nta kintu abari karagira rero abikubwiye ubimubwiye maybe ko cyazogereza kubwira none tubwire gute basi tubikore gute hanyuma communication yanse wagerageje kugira communication bikanka cyo nuvumenga first bane batugusengera urugo rwawe parce que nuvumenga urugo rubakiye kuri fondation iri solide ariyo Kristo rura communication iroroha urategereza gutahura umugore wawe ko agerageje avutse ikintu nk'ico kitabu canke kibuye kuvuga nuko biri amazi kinini karavyumvira amazi akarapanga formule kunazo bikubwira nze koresha amajambo yahe nze mbya twicaye hehe nze bimubwira gute rero aramutse parvenir kubikubwira nuvumenga biroroshe ko umugabo akunda umugore ko ashaka gutahura umugore umutima watumye avuga ivyo bintu hama gashaka kubikorerako hanyuma hakagira aho barondera terre d'entente bigende gute ndagucire mu kintu cy'ubandanye uvuga uko imyaka igenda umvirije ama conversation y'abantu abantu bigenda birabagora ku umenga relation y'abantu babiri umenga ni babiri gusa ni n'undi muntu n'umwe nuze wahagiyemo gatsonga wayipfuye wahagiyemo wa gatatu wayipfuye n'ibiki ugasanga muri ko bakibaza ugasanga voilà ntibakibaza n'ibiki eske abantu vyoshoboka ko babivuga nakiri kare jereka ndababwira ikintu kimwe aha twe barundi tubaye uwaye sana nta bintu tubuzi ngani ntitubaza on connaît rien du tout mais nitugera tubaza jewe ni nko ushaka kuza no kubaza abantu gasana nabo nyene ugiye kubaza nawe nta kimwe bazi basanga muri ko muhana makuru y'ububeshi muri ko murabeshanya mais je trouve que niyo hari abasigaye amaseminaire hamenshi y'amakouple ari marié abantu bakaganira kuzosanga réalité ikintu warusha gucumvise muri couple wowe mutanazinanye mu yindi couple ugasanga bimeze kukumbe mugabo nibaza ko habaho nivyo nagira navuge après yuko wabisengeye wagize vyanse mubaza abandi gerageza en tout cas amakuru yose ntagagura cyo kwararaza urugo rwanyu raba bisengero gatsi ubaza imana ati mbega ubwe munda mubazi ntama wumvise ufise confirmation genda umubazi mugatsi wowe bimeze gute est-ce que wowe mwatanguye ari shosho nyene biryoshe canke birahari namwe muko mwaraciye mu bintu turaca mu uyu munsi babiri ukuntu babivuyemo hama ose no mukumvira itemo yaje undi muntu ashaka kora mwinshi yiwawe basanga ntiwanavuze n'ikibazo cawe cavwe ntaco bavuze mugabo aragicishijemo ukuntu ciucumva ati ubuzima ntiburi kure na kure ati kumbe no kubimeza donc umuntu wa gatatu arakenewe
cane gose niba mvugira igere se bamvara abapare n'abamarene nuko abantu batakibaza abapare n'abamarene ba urumva barahabaye ko ikintu cyo vuga ngo barabikuye ngo bitonga batemwa reka ndakubwira impamvu babikuye ubu abantu basigaye fata abamarene babo bagatuma abamarene batazinanye ugatuma umahene ngo eglise ngo yakubwiye ngo utore umarene ngo muri eglise wanyu basa muri eglise wesanga nta muntu kuri posha hari muri iyo eglise muvugana ibintu biri deep ugasanga utoye umupare kubera ko ari umuntu ari muri posha muri famille wanyu cyangwa umuntu afite amafaranga muri famille wanyu uwo muntu sa muntu uzo kwisanzura aca mutemo ntaba kibaye umuvyeyi n'abaduza niva bagatera umuntu ashaka kugira ifoto canke aza gushaka gutera amafaranga menshi mu rubanza rw'iwawe c'est pas ça kera nibaza ko amafamiye yacu ngira ngo amafamiye y'abavyeyi bacu ngira aramba kora kwatura abamare n'abapare ngira ngo babantu nyene bakuza bakuranye bazinanya avuga ati ndashaka kubwira ati je umugabo bimeze unye ça démarre plus ko cyo sigira nje kubwira umuntu ngo watoye ngo gukora ngo mwegize ngo yigize yabahaye ibintu bigoye donc il faut ko abantu ba jamu tonje yagize mariage message ndamubaza no cyamare ni murazinanye kumbona ntamuzi muri sayo y'abantu bawe bavuga okay c'est bizarre cyambwira ngo ahantu sinzi yambwiye byo mu isengero ndavuga wow umwe nuko ibintu bimeze Jean Marene wa umuntu muzo kwano urubanza n'umuntu mutazinanye n'umuntu mutavugana n'umuntu nibitesa vraiment ya ego jenaza yuko nukuri communication n'ikintu gikomeye kenshi abantu iyo bapfuye ikintu bavuganye kenshi abantu iyo bapfuye ikintu bavuganye naho iyo bari jena gumutse nzi ko niko ndenga ikintu twavuganye cyangwa ikintu nigishobora umwe abaza ati ndiko ndihagarara ko gusa ko ndabizi tukanande ko nyine ibiki vraiment ibintu biyagi hama harimo n'akantu ibintu vyinshi tutavuga umugore atabwira umugabo cyangwa umuntu atabwira umukobwa bakundana cyangwa ikindi kintu nk'ivyo biba ari vya bintu utinya ngo niyo nabimubwira bihava bimubabaza we ni uhora uvuga ngo nkakunda kakubwira ikintu ngo cyo kubabaza cyo gukiza ngikubwira hama ugasigara urababara amugobye naje ukantamwiyarara mugubwa akira tukavana uri muzima ako tuzovana ndaguhanga wani rugo rukundo rwapfe mu bisanzwe rero urumva uti nukuri urukundo si kugerageza ko bigwemeze nk'ahantu h'agasukari n'imuzeye nimba uno munsi uza kuba amarira turire dukumbagare gushika no mu mihogo hume kugira ngo ejo niyo twaba turatwenga atatuntu turi muri background tuvuga ati uguma wicunga nikaze gusohoka urumva kuko urumva bya enyo namubwira yuko ntaryohewe mu gitanda canke ntarigera ndyoherwa tumaranye imyaka 2 azikomye ubugabo bwiwe ndabugaye ndagize ibiki okay wibaza ko ivyo nuzobibika gushika ryari kandi ibintu udasohoye bigishobora gusohoka kubishira amajambo yumvikana umunsi umwe azogushavuza mupfuye brosa dan canke ikiyiko ibintu by'uburofa usanga ugasohoye ashana ibombe wari umunsi wo kugwanisha ibinuma uwo munsi usohora ibombe avuga ati wenda kugize iki ko undashe mu mutwe kandi twari turi mu kiyago gize ikintu ze rero nibaza yuko ivyo bintu byo kwaza menga ngo kubera unkunda kubera umukunda ngo nashaka babara canke ibiki ugira umubabaza cyagira umubwiza ukuri ucagira umubwira ikintu uvuga uti kino kintu cyozana solution araza kubabara araza kugutera amajambo cyangwa sohoka kubise mugura bizi ko niyagenda kicara hano wenyine yatekereje araza kumva ko ivyo bintu nukuri uvuze kubaraba rero ni hanyuma nibaza yuko igituma nakubajije umuntu wa gatatu nakwaje umuntu wa gatatu kubera wa muntu cette fois-ci umwe wa vrai atarespecta no yawe afise soit brutalite canke ebana yumva umenga umunsi ndakuzana nari nakuguze urumva kuko urumva kubera kwa kurunyene bitanavugwa n'ibiki n'intuzeye hama kandi urumva uri umuhungu ushaka kuri mwirigara ntabwo atayaga sexualité mugabo ndazi hari gushaka kugwa mwirigara aho nyene babiyaga avec ya exagération ya umuhungu yiyumvirira hagati y'amaguru n'ibiki kibino nk'ivyo hanyuma nawe ugacupoma nyene ukavuga uti hamwe n'ababandi rero bandi barahandi hano bumva umenga kutabivuga no kuba holy kutabivuga no kuba ewe rapidere ewe n'intuze mugabo okay pidere none zana basi version propre yo kubivuga mugabo bivugwe kuko ari ibintu bihari hamashika munzu gasanga ufite umugabo w'intore twese twavuga ati mukuru umugabo wese bajye niyo babana korezo bari intore kandi bwa butore bwose mugabo shika hari ugasanga kubera iyo sije ubutore bwiwe kubumenye yashika ugasanga boom yaza kukubwira ukavuga ati wa mugabo w'intore twese twemera niyo uri kuvuga ngo aragufata ku nguvu mugasanga umunsi wo mugabo mubaza kumubwiye ko arafata ku nguvu umugore avuga ati arafata ku nguvu umugore wanje yari sanga kure muri concept yiwe yavuga ati
sinararanguye reka nari bigutse jare bigutwa umugabo urumva pa kubera yumva umengura akantu kaga produit yaguze kubera nta indi concept afise nta muntu amuyagije kuri ivyo namubwira ingene bimeze n'ibiki bintu nk'ivyo rero igituma umuntu wa gatatu namuvuze kubera hariho ibintu hari igihe ibintu muri relation mu rugo cyangwa bikibigira ikibazo kandi healing nice yipasa ari bwo umuntu ibaza ngo ibintu byose ngo healing ni après midi imwe twavuganye na Ozi yaduhanuye byaciye bitora umuti cyo dutadufatanye kuboko hari igihe mugira ikibazo healing igafata 3 mois igafata 6 mois igafata umwaka kugira ngo ibintu bisubire kandi nyene amavuta muri engrenage asubire mu nyene ibintu bisubire gutemba normal arico gituma mvuga ni nukuri nimba umuntu wa gatatu bikunze akaba parent akaba marene vy'ukuri Imana ishimwe mugabo bikunze sinzi ko ino mpora numva sinzi ko abasexologue ino ari ikintu nyene kihari cyane mugabo nimba bahari ivyo bintu bikaba kujya ku masengero bategeka abantu kugenda mwipimishe sida ugenda murabe ko atandafise peut-être akabaho no gucekinga ivyo bindi si ivyo kumenya nimba ari umuntu ashaka kubayagisha nyene bakaja deep mugabo biri nyene biraba umuntu directement ku buryo kuko urumva iyo bitanguye gusambuka bica bituraba alors que twari gushobora gutabara mwavuga ngo ntibituraba bigiye kukurumva bigiye gusambuka nta nimwe bisambuka mwese ngo musinye ngo nama yabaje ngo bayamuryango nta nimwe bisambuka muri mute ntibishara gusambuka muri mute kujya kubaka kubishiraho biba biri public na vigeregere n'imiduga no gushaza no ubwo umunsi wo gusambuka none turabaye implique vuga none kubera iki kintu kujya ugire mariage duha invitation bandi bakaguterera bazana amafaranga bazana ibintu nibiki ibintu nk'ivyo kubwanje ico kintu abantu baterereye umutima baterereye urukundo baterereye amafaranga nimba kigira gisambuke n'ubu bosubira bagaterera sinzi uwari wese twese amajana tuzoza guterera muga ntihobura umuntu umwe bire nta n'umuntu babwiye ngo mugende ngo mwararaze ngo ingo zanyu ngo mutware mwibarabara mugende murabwira abantu bose mumpanura kuri kino kintu ya mugabo kamwe urafise ubwenge urafise abantu bakiye vuga ati bana abantu de confiance shaka guhanuza kuko twese amashwa yose ari important umuntu arayahanuza amashwa yose ari important umuntu arayahanuza rero kuri kino niyo shwa iyo ico kindi wumva utogihanuza kandi ngo nabajije Imana ngo iki Imana gizombwira Imana ashaka kuvugira mu bantu uko bigana kose surtout kuvuga ikintu muri domaine yacu arimwe abahinga ba kubera ko igihugu cyo gura umuceri kibotike utabaza Imana ibotike hoja kuyari kubera uzi hari ibotike ari ku muceri kandi moti Imana mugumana umwanya wose donc hari ibintu biri precious ko ari abahinga bavyo hari ikintu nk'ico n'intuze hamariro na kote ariyo kote peut-être reka ngume mvuga bizera ko mudabakoreramo cyane bumva umenga hari nabo rigeze kumva bye barahira ngo tuzokundana ngo mu mahigwe ngo mu magogwa ngo dusangire ngo akabisi nagahiye ngo ari abantu batemera kuvuga mu magogwa genre watuye nabi genre watuye nabi ni bamwise urumva donc ukacusanga umuntu nk'uyu munsi ashitse indani arahuye na challenge ya vrai ibiyo uyu mugabo swati mukavuga ati je nzi ko ndakuroza cyane nzi yuko mu bintu byo biri siri ndonse yuko naririnze kuja kuyerera mu bakobwa ko nzi ko umunsi umwe nzoronka imari yanje hanyuma uri kumbira ko ku mari yanje nandika makete 10 ivyo bintu nibiki ndagusaba audience ivyo bintu nibiki mugabo gasanga niyo information yari afise iri propre c'est information y'ubudoma yari afise n'umuntu ari serie ni yantore y'umuhungu twavuga akavuga ati je information yari serie y'ibintu kurangirira nibiki bana bati ya magogwa kabaraje hama aje muri domaine bana iri nyene iyo mwibanga gose hanyuma urumva ugasanga ifoko ivyo bintu kubivuga ifoko kugira ibiki aca yibuka ivyo yarahiye agaca yibuka ko yarahiye ko atamagogwa hari ari mu munezero n'umunezero n'imuzeye kumva urumva rimwe na rimwe umunezero naho igihugu cisezerano bagishikamwo baciye mu bugaragwa baciye mu kiyaga gitukura baciye no mu bugaragwa rero urumva nukuri ati ntabagendana batasezeranye kuko abantu basezeranye iyo mutanguye gushwana roshe kumbwira utumviriza naho wowe uri umugore wanje cyangwa umugabo wanje wisa uburenganzira bwawe mugatuvyumvikana ubunyene urandenganije kino kintu hejeje guhindura je nawe twarakivuganye je nawe ntaragira mariage nababwira agasokre gatuma ingo zikomera biriya bintu birakomeza urugo mu gihe biryohera bose kuko umugabo azi ko ari satisfait n'umugore wiwe ndakubwije uko amakosa yose umugore wiwe ukora ayabona nka desyanime
umugore satisfait hari ari satisfait hari habora umugabo amakosa yose yokora kiganiro Abona cyitwa umenga ni Desiane. titri kiganiro ya haboro sorry naguciye kubwira birisi abona nka Desiane parce que hajya niho ubonera complicité y'abantu bagira babana byatanguye gute byaheze gute avant c'était comment après c'est comment mugabo pima hajya haboro bemeze nabi hacaza mu zindi ngorane chaziba kubona inkingurube ku musigiti neza na neza shimenga neza na neza imene yambaye ikabutura kubera ko hari ibintu byatera frustration umubiri bitera frustration umutima n'ubwenge akanure gatoya kose kaba kadeclencher la guerre muri urwo rugo bicaye bimera nk'umuntu abantu bagwaye sida kenshi sida bica kuko umuntu agwaye sida bona grippe iramwica muri ibintu byose bica acabavinera akantu katakari kuba gato gaca kaba kanini kuri ingorane yindi yegeje cyane kuri nibaza ko abantu musengere to kuhabaho consentement hagati yanyu kubera ko bigiye bivuze ngo umugore ugiye gutanga umubiri n'umugabo nange bagiye gutanga umubiri n'ibindi byinshi bicompleta tusa ko ni byinshi bicompleta ama rapport sexuel mugabo il faut pas ko abantu il faut non plus ko bigarukira juste kuri plaisir charnel genre plaisir d'umubiri parce que c'est spirituel aussi amasaha menshi basavye ibintu bimaze 30 minutes une heure nyagize effort mugasanga iyo nere iciye iyo kwibageza ama stress yose wagize y'umunsi yose agaca hero gaca uryama uri umuntu muzima ushavye ukora umuntu afite umunezero ushavye kuja kwishuri uja ku kazi uja kugira n'ufise le bonheur les hormones de bonheur uzifise mugabo niko vyagenze nabi sha nyene ntibiteza kuko umugore yabikoze tabishaka abafise bihera afise gikomere ku mugabo wiwe ababajwe n'ivyo umugabo yahejeje kumukorera uri yuko ugiye birababaye nta kintu baje nko kubazwa n'umuntu ukunda birababaza n'ibintu bivuna umutima n'abagabo nuko nyene kuko kuja hanze nta mahoro bizobaha bizabatwara amafaranga yanyu bibatware votre dignité biba bako bisigaye bisa nka mega by'abantu zokora ikindi ganira sur ça bisigaye bisa nka mega twaragikoze ntuzogikora kandi ubunye abagabo bose basabara Bon, 88%. Habe papa wanje bien sûr nabigira mugabo afite namugora afise niyamugora namugana we ntazo barimo. Abandi muratebwa murantera ubwonda barankumenga mwabaye iki rero mu dukora kino bigana kugira ngo ibintu bigabanuke mwe abantu bari satisfait mu ngo zanyu kugira umuntu umwe biraryoshe bitumugira stabilité tumugira stabilité financière umunsi uzosanga abagabo bagutegereye kwibarabara jewe kama duhura barankunda baranamfana zirabeshera ngo biragomba ari kwijana oya ni kubera bigihara abantu no kubona utopfa wiyumviriye na gato na 0,05 ko shaka office umuntu hanze ugasanga asirire rero ahubwo umve aratekanye ifite ibintu uhanze no indani bimeze neza aritekaniye umva naje vuga ati ngira byara ibintu bisanzwe c'est quoi ça anagira ibintu kugira ikintu gice gicika ikintu gisanzwe abatohoza cyako ndiko ndabona amasura yanyu je bavuga bazina umusongo yo muri ndi ubuzozagira ya menace politique zogira ngo amazina ziyatanga vadre ability ya uzogira ati abagenda ndazunguza ko mfitandi bantu hanze ngira navuga amazina yanyu basi nimba ni mubivemwo je nigera nakora abantu kugira divorce mugabo none nimba waragerageje umugore wawe vyaranse pe nta kintu ubona ugikiza muri urwo rugo vayo uri umugabo waragerageje kugwana umva biguraze ko hari abagore babana n'abagabo batigira bagira amvi n'umunsi numwe ku bagabo ba ngabo ababaye twege nafite megana kabuto bafite onda ugasira umuntu ubona nk'ibidukikije uvuga none uyu mbega bimeze gute ibidukikije kuri biba byarabaye warabaye tellement akagira igihe udesactive ibintu byose ko ati ronzi ikintu kimwe
uyu muntu sinkimubona mvuye ngo ndamushaka sinkimubona mvuye ngo ndamugizene birababaje uri mu rugo rubana n'umugabo mutigira ndabazi je navyo makanye ko bazi je vais dire de non navyo mwekana amazina uza kuvuga atekereza navyo makanye ko bazi umugabo ivyo bintu babira abantu babiri bose niba bira abagabo gusa n'uwo mugore babimuraba kuko nta nubizi uvuze ngo umugore ngo abasigara abo mugabo ntabizi ko n'umugabo atagiye ko asigaye abona umugore wiwe nawe nyene nk'ibidukikije n'ubundi nyene abagabo benshi basigaye babona abagore babo nk'ibidukikije mugabo nyene haba hariho ikintu ca déclenché ko ubona umugore wawe nk'ibidukikije cyangwa ubona umugabo nk'ibidukikije biba vyatanga ibiba gahoro mukabifukafuka kugeza igihero hagira je me dis que afite urukundo basha ni flamme iragira igizima kandi gusubira ngo usubire ngo yatse bisaba effort nyinshi of moi uje kwatsi yo hanze surtout ushitse mu rugo urashaka kwicunguza kwisuzuma ugasanga iyo flamme yanyu mwagendeye ko ushika mwubatse warubizi kuri ko wakisha ibishakashaka c'est vrai warubizi ko wakisha ibishakashaka ushitse ugasanga cette fois-ci usanse kuyakisha ibintu by'agaciro ngo mu amakara ni mu burubeya kume bagira rubeya deja bagira rubeya kubihunda bizimye acasigara umunyoto cugira no munyoto gaco tumuka gaca bihe mu izina rya Yesu amen mana ndakusabye kwa cinara Yesu mwe mu birubeya nizinkurikire imwe mu yamakara ibare nawe imwe mu yamakara izo yo twibanire tuyambirane kiganiro cyacu cy'ibidukikije kiragoye hemwe ndabifurije abantu muri ko abantu ubu turi muri sama turi abantu bakabagira mariage ndabifurije gose kuzo amakara pe musengere kwa makara ugenda uvuga ati je uyu muntu ebana byuma biduga bimanuka ni uyu je vais l'aimer jusqu'à la muerte kwara ko umuntu mukunda tegeza kumushaka c'est normal utamukunda wagiye kwera amahera wagiye kwera ko umuryango wagufashije wagiye kwera iki uwo muntu uzokwiforsa imyaka 2 ya mbere 3 ibidukikije kuri jardin public ndababwiye je sinagira amaje mugabo aha mubona akazi nkora gatumagana n'abantu benshi mvugana n'abantu ndonga amatemwanyaje menshi ndonga ibiki nibiki rero ndababwiye apara kuzimara vuga ngo mwabibwiwe na Oziane amapesha nakimwazi mubibwiwe na Ozi kwera ko uza amatwi yanje yumva byinshi abona amaso yanjye arabona byinshi arumiwe kuba kwisinu kwitonda bauden ari ncabwenge yitwa Ozi yavuze ngo objectif ya gatoci no kumurikana watabona twese tukahabona hanyuma umwe wese akikebura mugabiga abantu bakunda bakora kino barakina baragukunda vraiment baramunda afafasi basi kunyirukana mugandiro cyane ma commentaire ngoma mvuga jenye none kino gandiro rega nici wanje na Big Zo nici babiri jewe na Big Zo mugabo ni mu nkunda Ungi ndabisione namusiga yazo yivugana wenyene aragukunda ngene bamagari kambwira barakumbaza amakuru yawe nko kumenga ndakujejwe urangejwe nyene ya kare ubuzima bwanje urabujejwe ubimenye kandi ko n'imana zo kwaza ubuzima bwanje kuvuye umunsi ubimenye nubwo n'uburenganziro umpaye yego yo ariko ubwo burenganziro sindabufate uzi wonyanga ndabuguhaye kuri televiziyo kuri televiziyo izuba riva kuri televiziyo amatara yaka na clean umenye ko ngize ikibazo uzo ubifise mu ruhare ngohewe uzo ubifise mu ruhare muze muramubaza amakuru yanje Big ayambaza hemwe tugende twari tubakumbuye cyane mwako tubutwumviriza Big yo naenda gukumbuye na jewe entrete nakwandika ndakumbuye urantera ivyatsi urabira ngo bigo nawe we na bintu byari biki none ndazi ntibivyemewe kugukumbura birahanwa n'amategeko kubanya ndani n'ivyari ivyo ndakubona ngira kuramukije twahura yo nunyubutse sindakubutse kirego yakuramukije yandamukije ni wandamukije nakuramukije kuya nukuramutse umuntu kumbuye turabisubiramo mugabo naenda mukumbuye Big Zo we entre tara abantu bako baramuvuga ejo numva nababwira ati Big Zo n'umugenzi kandi n'umuhost wanje turakorana Big Zo abantu baragukunda entre tara Big Zo we no pasteri muri Ascend hamwe n'umugenzi wanje wundi Prince Mushindi Ezekiel ndayihimbaza abantu mukunda kuronka kanya canke mushaka kuga créer yo akundiye
muze muragenda gusenga ni mercredi 17h jusqu'à 20h hajya kuri Milton Hotel mugabo cyenda basaba ikibanza mufisi ibanza binini mukunda Imana mukunda kuja mushaka kuja mu ijuru ubaye ikibanza kubera nk'ubu ngeje singenda kora sindo hano nica kubera ngiye baca bambwira ngo huzuye kandi ubuzazi kuza ubwo y'ujumbura sima shaka gucererwa mugari gimuntu afatirwa asanga ari disponible 17h30 nawe uza 17h abahuzuye nawe uza Ntiwumva kumwanya none? abahuzuye biragoye mubahe ikibanza baduha ikibanza bro mubahe stade vraiment mubahe stade ko abantu bakiri mukora baratwaye CRM niyo igrise gira mu bushobora nawe twarayitwaye mugabo ahandi hantu hari ni nka CRM ni he tabasabira kubera it's a new movement iryoshe babigisha mu Imana bigisha ijambo ry'Imana twese dukeneye kumva kandi ritahurije naho ntaza mpankurikirana online kandi ndamukunda Prince nyine yigisha nawe urazi ko mpanda kumviriza wowe udazi kwigisha umunsi nije nigisha save in a deep place Hanga muzere duhuriye muri Ascend mugaje sengera muri CRM ariko ku mugoroba muronse umwanya muze muragenda mercredi muri Ascend kugira ngo musenge kugira ngo babone ko habaye hato cyane bagure bazusengera muri stade se kwasi canke hanze muri tugari barabara nukuri naho ho bahanze ari mu rugo turi mu gihugu cemera Imana kandi cemera ijambo ry'Imana kandi cy'abakizi bumva se normal ko bashaka kugari barabara kugira dusenge sezera abandi bakunzi bacu nukuri nakoze gose gutwumviriza mutwunganire muri commentaire nukuri tubivuga dutwenga muganda cyo tuvuga tuvuga ibintu hariho benshi mu buzima bwabo ari vya mosozi ari vyo kurira nibiki nitwa twavyengagije mugambo ngaha kibari kiyago en compatie avec vous cyane gose kuko urumva hari igihe n'ikintu ni intambwe umuntu abayinjiyemo yumva umenga mu buzima bwanje bwose nzobaha nzovyara nzogwira nzobera ngaha nzoba mami nzogira iki amashitse mwanya muto yakadekuvira ariko hagirira amagogwa bitira tigeza nagirava birababaje mugabo birafise umuti birashobora gukunda bitiriwe biranasambuka je ivyo twavuze nga birashobora gukontribuwa 10 20% canke 30 sinzi mugabo wowe nawe ushobora kuba ari umugenzi wawe uzi ko afite ico kibazo urutinya kubimubwira genre yava mvumenga ndamwinjiriye urabizi ko nugira umubwire vyo mufasha urabizi ko ubizi nugira ubivuge gusa nugira ubivuge urusaku nugira uvuge pratique mico vyo mufasha niwe imubwira kumva umenga yo kubwira ati mvira mu buzima bwanje ntibukuraba hakoguma mu buzima byo watacu mu mari urafu mu buva musize umumari ikintu mugo ubimubwire umunsi ya retrouver surire kubera ikintu wamubwiye azogaruka bagenda avuga ati ewe nukuri naragutsitayeko cyane uko kiganano giheza ndababwire ko kuri iyi si twaje kuruha naho risi miruho ushoboye kweshapa iyo miruho yeshape vraiment kandi nitwaje no kuruhisha abandi bantu ukabona ubuzima bw'umuntu ukora buruhisha sortez dans la vie de cette personne ureke kumuruhisha wewe kuri cyo kuye gukora ivy'ingena bifata we biramuraba mugabo ntidupfe ntitubetufe kira baho wavyutse mu gitondo umunsi mari bukongeye ugira ubeho apana ugira ugogwe so nimba hari wo utabaza mutabaze umuntu ari akantu kaje muri no myaka umuntu yumva umenga sinshaka ko abantu bamenye ibintu vyanje rero ndavyigumizamwe mugabo hari ibintu vyawe uvyigumijemwo urabizi ko ari shano nta kintu na kimwe ushobora kuzokora muri kiretse ko kwica nta na capacity kuvyigumizamo jana kujana office soit umunsi muzobivuga nabi cyangwa ubivuga igwantu adakeneje to umunsi kuri status ushize ku ibintu cyangwa utangugira ama TikTok kuvuga ibintu byo kwiyandagaza alors que muvuga ngo wako nja kubwira undi muntu uzoruhira kubivuga aho urashaka kubivuga urafu mubimbwira kuko mu kubivuga niba je dufate ko je unyemera hamukabimbwira mgaje nka cande sida kubigira urusaku ningorane yanje si iwawe wowe gihe wabimbwira wari wituye ku nshuti wari wituye ku muntu kandi iyo principe ngene Imana yishizeho ni wabimbwira biraza kukuruhura ubundi cyaza kubikoza desize kubigira urusaku David gute nta muntu numwe umuntu wese muhiriwe arafise ikintu cyitwa puberi ntukibikamwe ibirato byawe byiza ntukibikamwe impuzu zawe nziza uzibikamwe ubucafu utifuza ko uba mu nzi wawe
umunsi umuntu yadesiza gutora iyo pubere akaja gushika kwibarabara ngo heraba ngo bikiri biki ngwagira ibiki uri mu biki wewe mugabe iyo pubere umunsi yadesiza ngo gira ngo pubere yanje ntimaramanze ngo abantu ntibabone ivyo njya ukayigumiza mu nzu yawe yaca hanuka niba ivyo funga bija kwibarabara mugabo nukuri objectif ni kira hema baho abana bawe ntibahagwe abana bawe ntibahagwe hari igihe usanga meme n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe wibaza ngo ni wagutsikamiye nawe yumva umenga ni wowe mutsikamiye ugasanga conversation isanzwe cyangwa ikira deblotse ibintu igihumbi n'ijana mugabo visa kubaho reka kumva umenga reka gushaka kurondera comfort yo mu mubabaro I can handle it I can biki yo ukuboko haraka example nkunda gutanga ke ukuboko k'umuntu ni gushara kuremerwa n'ikirahuri kirimo amazi ntibishoboka mugabo igituma ko ikirahuri kirimo amazi kitarigira kiremera ukuboko k'umuntu niko umuntu anywa amazi uko aranywa gace deposit kirahuri hasi mugo ikirahuri kirimo amazi ugiteruye ukakimara na 45 minutes utakidepoje kiratangura kukuruhisha rero hari ibintu ukwiye gushira hasi hari ibintu bikwiye gutabwa mwiyarara hari ibintu bikwiye kuvugwa ebana abakwiye kubibwirwa bibabwire byo kumbira ngo je pasteur wanje sindamwemera ngo ninambwira birava bitwara ahantu umva ukeneye kubibwira wabimubwiye ko ari pasteur ni ufise bimubwire niya bitwara ahandi nikosa giwe cyo cyo ntiwavuze urusaku wavuze ibintu bikurabo ukeneyemo solution cyangwa ugize ibiki mushaka kubivugana n'umugore cyangwa n'umugabo bigakunda byanse fo kwikora ahandi mugabo ntupfe ko nimba bibaza ngo mukubino muri kuratabara umuntu wawe ukunda uzorurira kubivuga kandi nabi uco mwica wazo ngukura mutabara cyane wiyice wewe cyangwa ugira iki cyane wiyice jambo ribaye iryo tuzogaruka mercredi prochain kubaganiriza kandi big tuzosubira nagiye kubona nanje nanda gukumbuye no kukumviza naye mbaye kirofa umenga turatanguye kandi ageshe kumviriza anyways kanshimira abantu badukurikiranye abantu batwumvirije abantu mwabaye famille yacu abantu mudufasha gupartage ibiganiro byacu abantu mushaka ama likes ku biganiro byacu mwabaye aga petite famille kacu c'est vrai nti muri benshi c'est vrai ku bantu 200 tumaze kukwiza muri abantu badashikana 10000 donc c'est même pas 10% y'abantu babagize s'abonner ça veut dire que vous êtes notre petite famille à nous Imana ibandanye ibahaza umunezero n'amahoro ibahe amafaranga ibahe ubuzima ibahe no guhura nayo ndashimiye cyane ubandanye mudukunda turabakunda cyane naho ubutaha bye bye